kaze mu gihe cy'impemburo. Bakunzi b'ikiganiro igihe cy'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira riri mu gitabo c'Itanguriro igice ca 48 cose, ni kuva ku murongo wa mbere gushika kwa 22. Itanguriro igice ca 48 cose. Umutwe w'amajambo handitse ngo Yakobo ahezagira abana ba Yosefu. Hanyuma y'ivyo babarira Yosefu bati, umuvyeyi wawe aragwaye. Aca ahitana abana be bompi, Manase na Efurayimu. Babarira Yakobo bati, umwana wawe Yosefu araje. Isirayeli aca arinanata yicara ku buriri. Yakobo abarira Yosefu ati, Imana ishobora vyose yanyerekeye uruzi ho mu gihugu c'i Kanani, irampezagira, irambara iti, nzokurondora nkugwize nguhindura amahanga menshi, kandi iki gihugu nzogiha uruvyaro rwawe ruzogukurikira kibe itongo ryago ibihe vyose. None aba bahungu bawe bombi wavyaye ni abanje, abo wavyariye ino mu gihugu ca Egiputa ntaraza iyuri. Efurayimu na Manase babaye abanje, mbere babaye kimwe na Reyubeni na Simiyoni. Nihagira abandi bana uvyara hanyuma, bazoba bawe, maze mwiragwa ryabo bazoja mu gishingo ca bakuru babo. Kandi igihe nava i Padani nabonye amagogo, Rakeli arapfa. Turi mu rugendo mu gihugu c'i Kanani, twari dusigaje akarere tugashika muri Efurata, ndamuhamba ku nzira ija muri Efurata, ariho Betelehemu. Isirayeli abona abana ba Yosefu, aramubaza ati, abo nibo ni bande? Yosefu yishura se ati, ni abana banje, bamwe Imana yampereye ino. Aramubwira ati, banyegereze ndabahezagire. Kandi amaso ya Isirayeli yari asigaye abona ivyijiji, kubwo gusaza ntiyari acihweza. Arabamwegereza, nawe arabasoma, arabagumbira. Isirayeli abarira Yosefu ati, sinari ncibwira yuko nzosubira kugukubita ijisho, ariko none Imana inyeretse n'uruvyaro rwawe. Yosefu abakura hagati y'amavi ya se, arunama akubita inkoro hasi. Yosefu arabafata bombi, arabamwegereza. Afatisha Efurayimu ukuboko kwiwe kw'iburyo, amutumbereza ukuboko kw'ibubamfu kwa Isirayeli. Afatisha Manase ukuboko kwiwe kw'ibubamfu, amutumbereza ukuboko kwa Isirayeli kw'iburyo. Isirayeli agorora ukuboko kwiwe kw'iburyo, arambika ikiganza ku mutwe wa Efurayimu, ariwe muhererezi. Arambika ikiganza cye cy'ibubamfu ku mutwe wa Manase, anyuranya amaboko yiwe ibigirankana, kuko Manase ariwe yari imfura. Ahezagira Yosefu ati, Imana iyo sogokuru Aburahamu na data Isaka bagendera imbere, Imana ndagiye mu kubaho kwanje kose igashitsa n'ubu. Umumarayika yancunguye mu vyago vyose, iha aba bahungu umugisha. Nibitirwe izina ryanje, irya sogokuru Aburahamu n'irya data Isaka, barakarondoka babe benshi cane mw'isi. Maze Yosefu abonye yuko se arambitse ikiganza ciwe cy'iburyo ku mutwe wa Efurayimu, biramubabaza. Aterura ukuboko kwa se ngo agukure ku mutwe wa Efurayimu agushe kuwa Manase, ku mutwe kuwa Manase. Yosefu abarira se ati, oyaye muvyeyi, suko, uwo ni imfura, ba ariwe urambika ko ikiganza cy'iburyo ku mutwe. Saranka ati, ndabizi mwananje, ndabizi. Uwo nawe azohinduka ihanga, bitaye ko azoba gakomeye, yamara murumuna we azomurusha, kandi uruvyaro rwiwe ruzohindura amahanga menshi. Abahezagira kuri uwo munsi ati, Abisirayeli iyo bahezagirana bazovuga kuri mwebwe bati, Imana irakakugira nka Efurayimu na Manase. Naho nyene yabanje Efurayimu ataravuga Manase. Isirayeli abarira Yosefu ati, ndagiye gupfa, ariko Imana izobana namwe, izobasubiza mu gihugu c'abasogokuruza banyu. Kandi umusozi w'Ishekemu ndawukongeye uwurushe bene wanyu. Uwo nawunyaze Abamori
kubwo inkota yanje n'umuheto wanje. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundwa ariko uranyumviriza uri wenyine canke abatwumviriza muri benshi mu muryango n'ahandi mu yindi migwi, ndabifurije guhezagirwa cane. Ijambo ndagutekerera naho ntasigura vyinshi, hari ivyo nzogenda ndasigura mu minsi iri imbere ku bisomwa vyinshi twasomye, kuko harimo vyinshi Imana ivuga mu ijambo ryayo bivuye mu gihe tuba turimo canke urimo canke duhishuriwe na mpwemu yera. Ijambo ngomba mvuge ngaha ni ijambo rivuga ngo data yanyuranije amaboko. Haleluya. Mbariho muri kumuti data yanyuranije amaboko. Ubarira umutima wawe uti data yanyuranije amaboko. Nkundira ndakore nti naho ivyiza, naho ivya mbere vyawe vyabaye vyiza, Uhoraho aravuze ngo ivyo hanyuma bizosumbya ivyo hambere. Nambi ivya mbere vyawe vyarabaye bibi, ivyo hanyuma yawe bizoba vyiza gusumbya ibibi waciyemo. Imana amifise intumbero yo guha abantu bayo iherezo ryiza. Niko yabariye Yeremiya abantu be bari mu buja, ndazi ivyiyumviro ndabiyumvirako muri Yeremiya igice ca 29 umurongo wa 11. Ivyiyumviro vy'amahoro atari vy'ivyago, kugira ngo ndabahe iherezo ryiza. Yarabivuze kenshi iciye mu kanwa kavugishwa bayo iti ubwiza bw'iyi nzu bwo hanyuma buzosumbya ubwo hambere, ngo imvura yo hanyuma izoba nziza gusumbya imvura yo hambere, imvura yo hanyuma izosumbya iyo hambere. Mukundwa, witege kubona ibyiza mu iherezo ryawe uko vyagenze kose, ivyo waciyemo vyose. Nkundira ndakwarire ngo hari ivyizigiro vyiza vy'iherezo ryawe. Niwaba wizeye ico Imana ivuga, niwaba uhisemo kugendera imbere y'Imana nk'uko Yakobo yavuze ati nk'uko sogokuru na data bagendera imbere y'Uhoraho, uyu munsi uhitemo kwihana, uhitemo gukurikira Kristo, uhitemo kugendera imbere yiwe, nukuri azogutangaza. Aho bamwe bavuga ati sinzi bizogenda gutya, ntibazi vyawe. Uhoraho yanyuranije amaboko. Uhoraho agomba gutangaze, Uhoraho agomba gukorere ibisiga ubwenge bw'abantu bimvira ngo barazi, ngo bariyumvira ko bazi. Yosefu yumvira ko azi gusumbya papa we, ko yumvira ko ari umutama, ariko ntiyarazi ko papa we yikoreye ubuntu bw'Imana, yikoreye mpwemu Uhoraho, yikoreye ihishurirwa n'amaso yiwe y'umubiri atabona, ariko ayi mpwemu abona kure. Imana iguhezagire, Imana ikugirire neza, Imana igutangaze, ikunyuranyirize. Ivyari vyiza bibe vyiza cane, ivyari bibi bibe vyiza. Ivyari amarira bihinduke ugutwenga, ivyari amagorwa bihinduke umugisha, ivyari amaganya bihinduke indirimbo y'ishimwe, ivyari ibigeragezo bihinduke intahe nziza ikugira neza kuhoraho. Uragahezagirwa wewe n'abawe n'ivyawe. Urakoze kudutega yombi. Umunsi mwiza, ijoro ryiza, ibihe vyiza aho muherereye hose ku mpande zine z'isi. Muragahezagirwa n'umwami wanyu, umukunzi wanyu, umuremyi wanyu. Imana ibahezagire.